Ndabaramukije bene data mw'izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Ku batanzi nitwa Françoise Habonayo kandi nshima Imana kubona nkiriho ngihumeka kugira ngo nshobore gukwiza ishimwe ry'iyampamagaye. Uyu munsi rero tugiye kuganira kw'ijambo ryo kutanjanjwa ku gihe. Hari igihe umuntu yitiranya ibihe nk'uko maze kubivuga mu video iherutse, niba wari warayibonye ugende kuri Habonayo muri YouTube urabe Habonayo, uca ubona hariho video mperutse gushirako ivuga ku bihe. Rero inshuti zanje, igituma mvuga ibihe numva nyene no bishimangira cane kuko ibintu byose Bibiliya iravuga ngo bifise igihe byashingiwe, kandi Bibiliya iratubwira ngo hari igihe cyo gutera hakaba n'igihe cyo kurandura, hari igihe cyo kuririmba hakabaho n'igihe cyo kurira. Rero umuntu agenzura igihe aho kiri. Imana ishimwe. Hari ijambo ry'Imana nagomba tuganire mu gitabo c'imigani igice c'icumi, turaraba kuri uriya murongo wa 5. Havuga ngo uwushwabura muci ni umwana w'ubwenge, ariko uwigonera mw'iyimbura ni umwana w'agatetereza. Ku bantu barima barabizi neza ko kenshi muci ni igihe cyo kwimbura, ni igihe cyo gushwabura. Rero igihe umuntu yarimye agashwabura, uyo muntu aba ari umuntu w'ubwenge. Ariko ugiye usanga hariho umuntu yarimye hanyuma imirima yiwe ikera, hanyuma ikaguma ku musozi ntayikureho, imvura ikaza ikayisangaho ikononekariraho, Bibiliya ivuga ngo uwo muntu yigonera mu gihe cyo kwimbura, akagona ntavyuka agakora ibikorwa, nguyo ngo ni umwana w'agatetereza. Natwe bene data kino gihe turimwo, ndagomba ngo twibukanye kuraba bino bihe turimwo uko byitwa nuko bimeze. Murabe inshuti zanje ingene ubutumwa bwiza buriko burashika ku isi yose. Murabe ingene ku ma internet hariho ubutumwa bwinshi, abantu bose bavuga ubutumwa bwiza, henshi gose bavuga Imana. Ariko muri iki gihe turabona neza yuko mbese mbona ari igihe kidasa n'ibindi bihe twarigeze kubamwo. Ni igihe ubutumwa bwiza buvugwa cane ku bwinshi, abantu benshi cane baravuga ijambo ry'Imana. Ugende ku ma WhatsApp usanga bavuga ijambo ry'Imana, ugende ku ma Facebook usanga bavuga ijambo ry'Imana, ugende ahantu henshi cane usanga bavuga ijambo ry'Imana. Inshuti zanje, igituma Imana itugirira ubuntu kumva ivyo nuko hariho ico igomba. Uyu murongo uvuze ngo uwushwabura muci ni umwana w'ubwenge. Namwe bene data nabakangurira gushwabura. Uko mwumva ijambo ry'Imana murishire ku mutima. Uko mwumva Imana iri kwirahishura bijya na biriya, wihute kuvyakirana n'umutima wose. Kuko uyu munsi biravugwa, ariko ejo ntitubizi yuko internet zizoba zigikora. Ejo ntitubizi yuko ubutumwa buzoba bwemerewe kuvugwa ku isi nk'uku. Ejo ntitubizi uko bizoba bimeze. Nico gituma umurongo numvise ko ariho twohagarara ko uyu munsi kuganira namwe inshuti zanje, aho muri hose ku isi yose, mugire umutima ukangutse wo kumenya ngo ibi bihe dufise twumva ijambo ry'Imana uko dushaka ngo siko bizokwama. Oya, siko bizokwama. Aha ni hahandi ijambo ry'Imana ritubwira ngo nguhoraho ntaca azokora ngo atibiye akabanga abasavyi biwe avugisha. Imana iragomba kubanza kutwigisha ca kindi cose woba utaruzi, Imana ihagendera ikiguhishurira kugira ngo nivyakunanira kuvyitondera bikwinaniriye, ariko Imana yakuburiye yakweretse. Mwama dufashe. Ngo rero hari abantu bagona mu gihe cyo kwimbura. Ewe bene data, muze dusaba Imana iduhe kugira umutima ukangutse, uzi gusesangura ibihe.
namye niyumvira muri iyi minsi iheze, ndiyumvira ku vyerekeye umuhamagaro, ndavuga nti Imana yacu irakomeye. Abo yahamagaye bose iriko irabakoresha mu buryo yabahamagariye. Urashobora kuvuga ngo uyu munsi ntushaka kuvuga ngo pasiteri ngo anyimye umwanya, ngo sinaronse umwanya wo kwigisha, ngo jewe barandenganije, ngo maze igihe ntavuga. Oya, iyaguhamagaye ubu niho iriko iriyerekana, yerekane aho yaguhamagariye n'ivyo yagutumiye gukora. Niwabona udakoze ibyo yaguhamagariye, ntuzuvuge ngo hari umuntu yakubujije kubikora. Ariko ndashima Kristo Yesu Umunyanazareti avuga ukuri. Uwo yahamagaye wese arafise ibyo yamuhamagariye gukora. Jewe ndiko ndabona ntangarira Imana, kuko igihe Imana ivuze ngo haguruka unkorere, umuntu yokwiyumvira ati mbega bizogenda gute, mbega bizomera ngo iki. Ariko Imana yo yibizi ingene bizogenda. Ndashimira Imana rero kubw'igikorwa cayo kiriko kiragenda kije imbere. Umuntu wese mu ruhande rwiwe, umuntu wese uko yahamagawe n'Imana aba ariko akora. Nturabe hirya mugenzi, ariko urabe ico data yagutumye gukora, aba arico ukora. Ndakubwira ngo mw'izina ry'umwami wacu Yesu Kristo, uyu murongo ugufashe nkuko nanje wamfashije. Uwushwabura muci n'umwana w'ubwenge. Ndakwifuriza kuba umunyabwenge, ugura uburyo ubugwiza, jambo ry'Imana urishire mu ngiro. Ivyo uburirwa Imana ikakuburira ikintu, ucumve uyumvire, kuko iri jwi wumva ejo ntawuzi ko ariko rizomera. Kandi turakengurukiye rurema, kubera yuko ntawe uzovuga ngo sinumvise. Ariko Imana iriko irakora mu buryo abantu bose bumva ubutumwa bwiza. Imana nishimwe. Rero dushishikare kugumya ijambo ry'Imana no kugendera muri ryo, kugira ngo turushirizeho kuba abashitse. Imana ishimwe. Bene data, mushishikare kuvuga musemerere, kuko ijambo ry'Imana kandi riravuga ngo bazokumva bate batabwiwe, kandi bovuga bate batatumwe. Rero umuntu wese azi ko yatumwe n'Imana, ushishikare ukore mugenzi. Ijambo ry'Imana kandi riravuga hariya mu Migani igice c'10 nyene, hariya ku murongo wa 20, haravuga ngo ururimi rw'umugororotsi ngo ni nk'ifeza y'indobanurwa, ariko umutima w'umunyakibi ugira ikimazi gike. Ngo ururimi rw'umugororotsi ni nk'ifeza y'indobanurwa. Nukuvuga iki? Mu kanwa k'abantu b'Imana, uhuye n'umuntu w'Imana ni nkaho womenga uhuye n'Imana, kuko abafise amajambo y'Imana, abafise guhishurirwa. Hari abagenzi twama ducokozanya, bahora mu gatondo tukabazanya ngo uyu munsi data yavuze iki, uyu munsi data yakubwiye iki, uyu munsi bimeze gute. Ukumva nyine unezerewe no kumva igishasha ijuru ryo baryatangaje. Ngo mu kanwa k'umugororotsi ngo ni nk'ifeza y'indobanurwa. Mu kanwa k'umugororotsi habamwe amajambo meza y'Imana. Imana igufashe, Imana iguhezagire, ushishikare kuba umugende mwiza, uzanira abandi amajambo y'agakiza, uzanira abandi amajambo yo kubavura, uzanira abandi amajambo yo kubaremesha. Muri iyi si hari abantu benshi barushe, bifuza n'uwo babarira ijambo ritoya ngo Yesu aragukunda. Nuko nshuti mugenzi, wewe uri kuwumva ya majambo, usenga Imana iguhe kuba umugende uzana amazi, umugende w'abandi ahuri abandi bakumve banezerwe, ahuri abandi banezererwe no kugumana nawe, kuko kugumana nawe bifasha benshi. Imana idufashe, Imana itugirire neza. Kandi Bibiliya kandi iravuga ngo ariko umutima w'umunyakibi ugira ikimazi gike. Umunyakibi nta kintu yo kumarira, nta kintu yo marira. Bibiliya ivuga ngo afise ikimazi gike. Nuko rero Yesu adufashe, aduhe kugendana n'abantu botugirira ikimazi. Urabe mu bagenzi bawe abufise bakugirira ikimazi ni bande? Abatakugirira ikimazi nabo nubabere w'ikimazi. Ubonye vyanse naho uhindukirira ahandi, kuko nta mwanya dufise wo guta. Nta kintu dufise muri iyi si cyo gutakazamwe umwanya.
ariko dufise umwanya muto wo kwegeranya ibyacu no gutunganya neza ibyo dukwiye gutunganya, kuko Kristo Yesu umunyanazareti agiraze gutora ishengero ryiwe. Sinzoreka kubivuga, sinzoreka kubisubiramwo. Yesu umwana w'Imana nzima agiraze gutora umugeni wiwe. Nari narabivuze mu mavideo yaheze, n'uyu munsi nokongera nkabisubiramwo. Uhoraho Imana yarantumye ati genda ubwira abantu ubibutse ubabarire yuko ngira nze gutora umugeni wanje. Imana ishimwe. Yesu yaranyeretse ampa carte d'invitation ngo genda ubwira abantu, ngo uyushire abantu abo mu ndimi zose ubabwire yuko ngira nze gutora umugeni wanje. Yesu yarabimbwiye, narabivuze mu mavideo yarenganye. Nimba utabiravye ndakwinginze ugende kuri YouTube wandike habonayo urabe, hariho byinshi cyane Yesu yambwiye, narabivuze. Imana nishimwe. N'uyu munsi ndabisubiramwo. Ewe nshuti yanje, wowe wamaze kwakira Kristo Yesu, umwami aguhezagire, uri umuhigwe. Ugendere mu bugororotsi rero. Ntuvuge ngo naramwakiriye byaraheze. Niba waramwakiriye, genda nk'uko agenda, genda nk'uko asaba, genda nk'uko yigisha, genda nk'uko ashaka. Muri iki gihe turimwo ni igihe kigoye cyane, hari inyigisho z'uburyo bwinshi. Muri iyi minsi twahuye n'umuntu arantangaza cyane, ambarira ngo ndatangara ngo ingene mugoma mwigisha abantu ngo bihane, ngo kiriya nica, ngo kiriya nica, ngo nta caha na kimwe kiriho ku muntu yakiriye Yesu. Uyo muntu yarambariye ngo umuntu yamaze kwakira Yesu ngo ibyaha byiwe byarababariwe. Nca ndamubaza nti none byarababariwe nibyo, none ntasubira gucumura? Asubiye gucumura naho bigenda gute? Arambwira ngo ntasubira gucumura, ngo yasubiye gucumura naho ngo si waba yabikoze, ngo ni icaha kimubamwo. Murumvaga bene data, dusenga Imana, turi mu bihe bikomeye, ariko Bibiliya irambwira ngo twame twiyeza umwanya ku wundi. Iyo ubonye wagize gira cikosa usaba Imana ikubabarire, kandi Yesu ari hafi yawe. Ndagukangurira nshuti yanje mugenzi, niwagira ikintu ubona ko gikoze umutima wawe ukakwagiriza yuko ukoze ikintu kitarico, ucupfukama utabaza Imana yo mwijuru. Yesu ari hafi yawe, arakumva. Icyo Imana igomba uyo mutima wo kumva ko wagize ikosa, umutima wiyagiriza ko wakoze ikosa, ukumva ukwiye gusaba Imana imbabazi. Kristo Yesu adufashe. Ariko ndagomba kukwibutsa kandi yuko umutima utihanye cyangwa icaha kitihanywe kiguma gihagaze, kizokwagiriza imbere y'Imana. Nikihe kitihanwa? Ushobora kuba warivye amafaranga y'umuntu, ako n'akarorero, hanyuma rero warayivye ukibagira gusaba imbabazi, cyangwa ukibagira kumusubiza, cyangwa ukavyibagira kubera kwibagira nyene. Ugasanga warihanye ibindi, ukubesha n'ibindi byinshi warabyihanye, mugabo hakaba ico kintu ntaco wihanye kandi waracibagiye. Ndakumbwire nshuti nkunda, ico kizoguhagarika imbere y'Imana. Ico ntuzocinjirana, kuko kizoba gihagaze imbere y'izina ryawe. Ico nsaba rero nuko wosenga Imana, mpwemu yera akaguhishurira, nawe nyene ukasubiza umutima, ukaraba hose, ugasesangura, ukaraba usanze hari icaha ufise, wunama imbere y'Imana, ugira umutima uciye bugufi imbere y'Imana no gusaba Imana imbabazi. Imana idufashe cyane, Imana itugirire neza. Hari abantu bandi bakunda kuvuga ngo mwami Yesu ngo umparire ibyaha nibuka, ngo nibyo ntibuka. Yesu we, Imana idutabare. Mbega ibyo utibuka Imana yobiguharira gute? Imana iguharira ku caha wakoze kandi wibuka, uzi neza ko ari icaha. Ariko ico ntiwibeshe rero ngo wanke kwihana, wanke kwatura, ngo none ngo wabivuze. Imana idufashe. Nje kukubwira nkuko nabwiwe n'umwami wanje, nanje bindakubarira sivyo nifonde, ariko n'ivy'Imana yampishuriye yuko icaha wihanye uriho konesa yuko ari ikosa,
ukatabaza Imana ikubabarire ico caha urakibabarirwa, ariko ico utatihanye kiguma hahandi. Umwami wacu Yesu Kristo adufashe. Aha rero nshuti zanje turiko turagenza gutya kugira ngo dufatane amaboko, dusengeranirane, tubandananye urugendo. Uru rugendo ruja mwijuru si nka atlete, si nk'ihiganwa. Mwihiganwa murabizi neza yuko umuntu yirukanga kugira ngo abe uwa mbere arusha abandi, ariko muri uru rugendo ruja mwijuru hoho suko tugenda dukwegana amaboko kugira ngo ntihagire usigara inyuma. Imana idufashe, Imana dutabare. Turi mu bihe bigoye, dusenge cyane kandi dushishikare kwiyeza. Narababwiye muri ya makarte d'invitation Imana yampango nze gushira abatuye muri iyi si bose, hariho umurongo wo muri Bibiliya wari urimwo, umurongo wo muri Yesaya igice ca 61 ku murongo w'10. Aho turashobora gusubira kuhasoma kugira ngo twibukanye n'abandi kumbure batoba bari barabibonye canke baba bibaza yuko kwezwa bidakenewe. Abantu benshi biyumvira ngo narake Yesu byarakwiye. Oya, warakiriye Yesu ni vyiza, ariko ugendere mu ijambo ry'Imana niho byo bavyiza cane. Uyo murongo wo muri Yesaya nabonye wari kurajya makarte d'invitation, kurajya amakarte nababonye Imana yampaye kuja gushira abantu bo mw'isi. Hari handitse ngo lieu de réception, aho ibirori bizobera ngo ni Yerusalemu. Kandi nabonye hariho umurongo wo muri Bibiliya kuri ayo makarte wo muri Yesaya 61 ku murongo w'10, niyo ngo badusome. Haravuga ngo nzonezerwa cane Uhoraho, umutima wanje uvugirize impundu Imana yanje, ngo kuko yanyambitse imyambaro y'agakiza, akansesa hejuru umutamana w'ubugororotsi, nk'uko umukwe ashazisha igitsibo, kandi nk'uko umugeni ashazisha utugenegene twiwe. Imana ishimwe. Nshuti mugenzi, ngo tuzonezerwa cane, imitima yacu ivugiriza Imana impundu, ngo kuko yatwambitse imyambaro y'agakiza, ikadusesa hejuru imyambaro y'ubugororotsi, ikadusesa hejuru umutamana w'ubugororotsi. Imana ishimwe. Agakiza, kwakira Kristo Yesu ukamwemera ko ari umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe, hanyuma ugaca ugendera mu bugororotsi. Ntuce wishimira gusa ngo natuye ibyaha nahejeje, ariko uca witaho kugenda wirinda icaha n'igisa naco, kandi usenga cane kugira ngo ukuboko kw'Imana gushishikare kubana nawe. Imana ishimwe. Nshuti mugenzi, aho tuzokwinjira ni heza cane kandi naho kwifuzwa. Imana ishimwe kubakiriye umuhamagaro, kubakiriye izi invitation, kubemeye kwakira Kristo Yesu. Nawe nshuti yanje aho uri hose uri kurumva iyi video, umwakire Yesu n'umwami, agiraze gutora abamwizeye bose, kandi abo mu mpande zose z'isi, abo mu ndimi zose baratumiwe nibamwakire Kristo Yesu. Abatamwakire bazobona ibara, baragowe, ntibazokwinjira mu bwami bw'Imana. Ariko abamwakiriye ngo yabahaye ububasha bwo gucika abana b'Imana. Nawe rero azuza gutora abana b'Imana, azuza gutora abo bose bamwakiriye. Nawe nshuti yanje ndakubwira mu izina rya Kristo, ndakwinginga, sindiko ndakubwira ku by'idini, oya, ariko ndiko ndakubwira kuri uyu yapfuye akazuka, ndiko ndakubwira kuri uyu yakunze isi agatanga ubugingo bwiwe ku bwawe, agatanga ubugingo bwiwe ku bwanje. Uyu nyene tumwakire, tumwemere. Hari abandi bavuga ngo bakamugaya bakamutuka, ntube muri abo, ariko ube mu bamwizera, kuko abamwizeye bazobona ubugingo budashira. Imana ishimwe. Yesu yambwiye ngo ndababwire ngo agiraze gutora umugeni wiwe. Yambwiye ngo nihute ntwara ayo makarte ndajane mu isi yose, ngo ndabamenyesha yuko amakarte y'umutumire yamaze gusohoka.
ngo Yesu agira aze gutora umugeni wiwe. Mwese abavyumvise, Imana ibaha umugisha, Imana ibahezagire. Dushishikare gusenga, dushishikare kuba maso, ntihagire ikintu kigusamaza. Kristo Yesu agira aze gutora abamwizeye. Imana nibahezagire, Imana nishimwe. Yari Françoise muriko muravugana. Imana ibaha umugisha. Amen.